Bigi mutamumenyereye amazina nyayo nahawe n'abavyeyi ni NDIKUMANA Amin. Ayo niyo mazina y'abavyeyi bampaye. Bigi na batazira no kumwe n'abantu bambonye umubiri wanje nyene. Nkabafise n'irindi nahawe na nyakwigendera yamamagaye Pako. Ayo yose n'amazina bampagara kumwe n'abantu bambona. Bega big n'umuntu abantu batinya iyo baje kuri stade nk'iyo ari ku muryango. Uraza ko bagutinya kubera je benshi bantinya kura nkoresha ukuri ntashaka guhengama cyangwa n'ibintu biri mu murongo amata urenganya undi nico bantinyira ko nyamukuri cyo. Big utumubona nk'umukinyi canke umukunzi wa Flambeau du Centre, abandi baravuga yuko wigeze kuba umukinyi. Tubwire gatoyi ibijanye n'ubuzima bwawe bwo gukina. Jewe benshi mu batanzi neza bamfata nk'umufana munga ntari umufana, numu ancien joueur wa equipe kuko Académie le Message igishika Gitega muri 2006 ivyo twayitanguranye batugisha amateste turapasa doje gupasa turakina mu nyuma nyo twashise ma eliminatoire batubwira yuko hatuba messages 3 cyangwa 4 mu Burundi baca bongera akazi na Flambeau du Centre vugura umurigo hagati aho mu nyuma nca ndababara ndahagarika ivy'umupira mpagaritse ivy'umupira mbona yuko ntotumugwi wanje natanguranye ma examen ntangura ndiko ndahangayika ugakankurikirane batoyi banje basigayeyo kugira ndabaha impanuro nkuwa bakurira kandi ndashima no munsi mu bari muri C muri 2006 no munsi bari muri première division. Mbega hari abantu bibaza ati Big yoba yakina kuye poste ko bakubona ungano ku unye bariyumviye yakina mu igori yakina hagati yakina nkikina nari umugardier equipe igendera ko batambonye ntibaryoherwa n'amaparade menshi byose narakura gushikaho wiyumvire gushikaho nyakubaho nyakwigendera ataziriye Pako ntiyumva ko ari ibintu byatari kutazirwa izina n'umukuru w'igihugu. None Big tuvuganye ukuri ico gihe wakina wangana uko canke wari mutoya? Nari muto gose sinari bwangana uko nawo uje Ngozi kuri stade ifoto urayibona hariyo different nini ya gose. Ugamatizi siyo yabuze ukaca ibinure bikaba byinshi. Amatizi kweri yarabuze imifungurwa twafungura zace zerekana inyishu iyo mpe vy'umupira twafungura neza gose. Uno musi Big bari bakuzi nk'umufana nako wa Flambeau du Centre, ariko uratubwiye yuko ari kubera wavuye wakinye muri uyo mugwi, ariko uno musi turakubona muri Flambeau du Centre nk'ukunda umugwi. Mbega byo kuri Flambeau du Centre uno musi uyibona gute? Uravye ahigeze iheruka no gutwara igikombe cy'umwaka uheze ca Primus League, uno musi Flambeau du Centre uyibona gute? Twe mu ncamake nkaje nk'umuansio wa equipe intambwe igeze ko ndayishima gose kuko tugokina twabaye abambere inshuro zitatu muri championnat local batubuza kuduga muga vision yiwacu twebwe twakina turondera equipe igere kure kandi tugashima Imana kubona ino munsi equipe yacigeze kure kumvo yari ifise aba ancien bagenda basigurira aba baza muri equipe bana. Vision ya equipe sugukina gusa muri Primus League, vision ya equipe uje wese twebwe turamwakira tukabegera abakinyi tukabya vision ya equipe twebwe dushaka gutwara ibikombe dusekirika igihugu kandi izo manuro Imana yaradufashe twarazitanga gose no musi hageze aho duserikira ashaka igihugu rero urumva ko vision twihaye yakoze kandi turashima Imana gose kandi dufise equipe kabisa. Imana ihezagire Mutama Venera aragerageza uko ashoboye kose mu kutwubakira equipe no kwitanga uko ashoboye hamwe na staff y'abankanira Arizadi, Honorable Ruceragi, Honorable George, abona abantu bitanga batiziganya ntibagiye na Johnny, abona abantu kabisa bakamaro mu mugwi gose n'abantu Imana bahezagire gose. Umugwi wa Flambeau du Centre twavuze igikombe baheruka kugitwara kandi turabona ko hari byagiye birahinduka ukuntu bakina mu myaka yera twarababona bashobora gukina phase rero turu bikaca byanka, ariko umwaka uheze baragumye ku iyo ritme. Uyu mwaka naho uri kuraraba ingufu ziriko zirajamwo, ubona gute? Twovuga yuko Flambeau du Centre izoshika kure. Twe aho mbona jewe nka jewe ya vision yiwacu wamanya ya vision twihaye ubu wageze kuko atagihindutse umugumeze neza
ndibaza izobereka ibitangaza byinshi muri uyu mwaka nukubikesha Imana gusa turindire champion itangure. Abakunzi ba Flambeau du Centre nubuhe butumwa ubaha na cyane cyane uce wongera ko n'ubutumwa woha abakunzi b'umupira muri rusange ko Flambeau du Centre iraja guserukira intara, iraja guserukira igihugu muri Ligue des Champions uno mwaka. Ntanguriye mu bakunzi ba Flambeau no bahanura nk'umuntu yakinye umupira icambere na mbere birinde kumva amajambo. Umukunzi mwiza w'umugwi ntiyumva amajambo yo ku ruhande, araba ibikorwa vy'ekipe imwereka, ahabonye akanenga kabwira abantu babejejwe ebana akakantu kugakosora kura muri Flambeau n'umuntu wo hasi baramuha ijambo. Nkahanura rero umukunzi wa Flambeau wese aryoherwe kuko afise umugwi mwiza, yirinde kwishuranya n'abandi bantu badahuje. Ubonye umuntu ashaka kuzana ibintu byo gucanisha mw'imigwi namwegere kuramubwira ati twakaranga mutima twakuriyemwo muri Flambeau ariyo Académie le Messager FC Gitega batwigishije indero no gukunda abandi. Wewe uje kunyigisha ivyo nta mwanya no bironka, twigishanye gukunda umupira kuko umupira ni ambiance nini mu buzima. Iyo tukunze twese ntiturabe umugwi Msongati, Garage, Vitalo duhurize mu gukunda intara zokumvikana kandi tuzosanga imigwi yacu igeze kure gose. Niyo muhanuro no hanura abafana abakunzi b'umupira nabo kugira babashigikire muzoserukira igihugu neza. Nosaba abakunzi b'umupira ntibarabe imigwi ntibarabe iki, twunga ubumwe turabe kwe intara yacu igeze kuko ubu Flambeau iseruse ntiseruse comme Flambeau iseruse nk'umwana wo muri province aserukiye province. Ntiturabe rero ngo uyu mwana aseruse province gute, nukumufata ku mugongo twese tugashira ingufu hamwe tukaraba inyungu za province, nturabe inyungu za majambo ya mapembeni. Par exemple je no guwa exemple Bujumbura, iyo ekipe iseruse y'Ibujumbura ikuririnda ikagenda ntibavuga ngo ni Vitaro yagiye, usanga ahuca hose mu Buyenzi mu Ngagara mu Nyakabiga mu Bwiza, usanga umuntu akubwira ati ya ekipe yacu y'Ibujumbura irakajije ko tuyishigikire bishobose n'amazi kuri stade tubashire. Iyo n'umutima mwiza abanyabujumbura berekana. Mbe ni kubera iki twebwe abo muri interieur tokwiga tubereke yuko turengeye abandi mu vy'inkino, kuko iyo umaze kubona wagutanguriye gukira umupira akakwereka ikintu ni vyiza nawe ukucerekana ko ubucize kwanaka ukatuzo rero ukora ibimurenze hamwe je avuga ati twe twacanguje bikeyi ijya ntari uburero ije kuturusha. Par exemple araba derby ibi muinga baragerageza ko ngene borusha Gitega, muga Gitega ntibishoboka ko Gitega na hanu football yateye imbere gose nta bantu batayibona. Muga uraraba derby ntako batagerageza imuinga kwerekana natwe Gitega twabikuye he, twabikuye Bujumbura kuko twakuze tubona Interstar na Vitalo bihuye ari derby yatari. Tumaze kuvyiga tuvuga ati reka tuhindure. Ndibuka nari nkiri muto ico gihe ari muri 2004 2003 ntibagiye haje Atletico na Vitalo gukinira ngaha, Zebre na Msongati ntibumvikana na gato, nta nuko bumvikana mugabo bavuze ati dukunda intara yacu dukorera intara yacu twumvikane, baja hamwe barategura inkino zibiri. Ndibuka ico gihe Vitalo yakubiswe na Zebre 2-0, Msongati sinda Atletico 2-0 uko nyene. Tumanusi Bujumbura turabasinda, vyahindukiye biza abadutwara. Je navyo no menya kuko sinari bwakore ngo ninjire kumenya ivyo ivyo biraturengeye sivyo kuvuga.